Naho vyari bisa n'ibigiye kurangira ibiganiro hagati ya RDC n'u Rwanda bumvikana uko amahoro yogaruka mu buseruko bwa Kongo vyarahagaze. Umushikiranganji wa Kongo ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Therese Kayikwamba yabitangaje mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano yo kuri uwu wa kabiri igenekerezo rya 8 ukwezi kwa Gitugutu. Therese Kayikwamba yamenyesheje ko imvo nyamukuru ari ukutumvikana hagati y'impande zose uko integuro y'amasezerano yoshirwa mu ngiro. Uwo mushikiranganji amenyesha ko ico badahuriza ko n'u Rwanda ari uko u Rwanda rusaba ko imbere y'uko ruva ku butaka bwa Kongo hobanza kuranduranwa n'imizi umugwi wa FDLR witwaje ibigwanisho usanzwe ukorera muri Kongo. U Rwanda rukagiriza ingabo za Kongo gukorana n'uwo mugwi. Kongo nayo ikavuga ko yemeye ko uwo mugwi uranduranwa n'imizi kuva muri Ndamukiza uno mwaka, kandi n'ikirangamisi c'uko vyogenda catanzwe, ariko u Rwanda rwogo rutigeze ruvuga ido n'ido ry'uko ruzovana ingabo zago muri Kongo. Ikindi RDC yavuze ko badahuriza ko n'u Rwanda nuko Kongo isaba ko hobaho gushengeza uwo wese yagize uruhara mu ntambara yo mu buseruko bwa Kongo muri sentare yo mu karere. Kongo ikavuga ko u Rwanda rwase kuvyemera mu ntumbero yo gutinya gukurikiranwa. Kigali ntiyatevye kugira icishikirije kuri ivyo yagirijwe na Kongo. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Olivier Nduhungirehe abicishije ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter yamenyesheje ko ibivugwa na Kongo ari binyoma, ahubwo umushikiranganji Therese Kayikwamba ari we wenyene ubwiwe yase ko inama ya nyuma y'ukwemeza integuro y'amasezerano iba, akamagiriza ko yavyanse kubera abitegetswe kuri telefone na sebuja Perezida Felix Tshisekedi. Olivier Nduhungirehe amenyesha ko inama y'ukwemeza ishingwa mu ngiro ry'amasezerano yatekanijwe ku wa 14 Nyakanga uno mwaka. Ati muri iyo nama nta gishasha carimwo atari ukwemeza ishigwa mu ngiro y'icizwe n'abahinga b'impande zose, ariko ngo imbere y'abashikiranganji b'imigenderanire ya Angola n'u Rwanda mbere na bamwe mu bahinga b'abanyekongo, umushikiranganji Therese Kayikwamba yaranse ko inama iba. Nduhungirehe akamenyesha ariko ko iyo nteguro y'amasezerano yari yateguwe yongera iremezwa na General Major Christian Dawel arongoye iperereza rya gisirikare ca Kongo. Kuvyerekeye ko u Rwanda rwanse ko hajamwo ko hobaho sentare y'akarere izokurikirana abagize uruhara mu ntambara yo muri Kongo, Olivier Nduhungirehe amenyesha ko ivyo ari binyoma kuko ivyatana hamwe vyari biri mu vyegeranyo vy'inama zihuza abashikiranganji b'imigenderanire zagiye ziraba. Nduhungirehe yarangije asaba RDC ko hamwe yo bidashaka amahoro mu buseruko bwa Kongo yobikora ivyemanga itabanje kubesha. Ivyo bimeze gutyo mu gihe ku rubuga umuhari wa M23 wigaruriye igice kinini c'intara ya Kivu y'uburaruko, kandi bikaboneka ko irikisa n'iyibandanya itandukira intara za Ituri na Sud Kivu.